ngaruke gatoyi kuri ukuntu ubona natanguye siporo gushika jewe siporo yanje nayitanguye nk'umutoya kuko ahantu n'abana n'abakuze kandi twakina imipira yose nakinye football, nakinye volleyball, nakinye inkino zose abana bakina zose twarazironderera. Twaribangiye imipira, twarakora ibibuga bya volleyball, twarakina inkino zose. Hanyuma maze gushika mu mashuri mato mato naho nyene nibaza yuko aho nava muhira nja ku ishuri byari metero 6, ukuvuga nava muhira nyaruka ayibangutse kuko nari nkerebutse. Urumva nagiye metero 6 kuva ku muhira gushaka ku ishuri mu gatondo saa 6 utaha gusubirayo. Urumva uravye metero ku munsi n'abankoze byari metero 22. Urumva ko bitari bike. Maze gushika amashuri makuru mu mwaka w'2006 ushira mu 2017 niho natangura kwinonora imitsi mu guserukira amashuri yisumbuye. Nibuka neza ko ihiganwa rya mbere twakoze nagiye guserukira ishuri ku 5,000 nabikoreye mu Ruyigi. Mugabo nagiye kubikora sinabihejeje, nakoze ituro 11 kusanzwe 5,000 n'imaturo 12 n'igice. Hanyuma sinaheza, hageze proclamation baravuga yuko abazaba bambere bazoserukira intara ku rwego rw'igihugu. Ico gihe narababaye cyane ko bavuze yuko tuzoja Bujumbura nabisoma mu bitabo. Ico gihe byarababaye cyane ko numvise ko tuzoja Bujumbura bacambwira ati uzogaruka umwaka uza. Ico gihe nagiye njyewe ariko kuko kuva iwacu n'ahantu urashobora kuvuka ugapfa utabonye imodoka, utabonye ikaburimbo. Rero ico gihe twagenda twaririmba, twarara mu mashuri y'uburaro. Ibyo byose byaratuma uri umwana bikwiryohera kuko twabikora mu kwiryoherwa, bigatuma umuntu yumva anezerewe. Mu mwaka wa kabiri sinabandanije aho bavuze tuzosubira kuza guhiganwa. Naciye banguka njye nabaye wa mbere mu kuja guserukira ishuri. Mugabo ico gihe iciyumviro carahindutse gato, naciye mvuga nti kabone nananiwe kutaja Bujumbura kubera ndi 5,000, reka ngerageze 200 nca ngenda guserukira ishuri ku majana 2 no ku majana 4. Ico gihe naciye ndaho ikibanza ca gatatu